Ndabahe mwiriwe mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi ndetse no gukurikirana imonesha kure yanyu BTV kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa gatatu mu nkundi ano makuru ndahere ku nkuru ziyagize abatsindira amasoko ya leta hamwe n'abahabwa uturusho ku makori exoneration mu rurimi rw'ifaransa ngo badashize inyungu imbere z'abene gihugu ngo bagiye guhanwa bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye muravyumva mu ntango z'ano makuru. Hasigaye imisi 10 gusa kugira habe urukino rwa kivandimwe ruzohuza umugwi wa Interstar hamwe na Vitaro ngo ni mu ntumbero yo kugarukana abakunzi b'inkino hano mu gisagara ca Bujumbura ku bibuga. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze hano makuru tuyahere mu bijanye n'intwari bereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abatsindiye amasoko ya leta hamwe n'abaronka uturusho ku makori exoneration mu rurimi rw'igifaransa gukora bashira imbere ineza yo guteza imbere igihugu. Ivyo akaba babishikirije kuri uyu wa kabiri igihe hariko hasozerwa indwi yitiriwe umutangakori Jules Verne Nahimana. Matasi Ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'abagwizatunga mu Burundi CFCIB yasavye umukuru w'igihugu kongereza uturusho exoneration kugira ngo abanyamitahe biyongere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamwishuye ko hari na bamwe bahawe utwo turusho yamara ataco bariko barafasha mu iterambere ari naco gituma hagiye kujaho umugwi w'igico kibazo. Mugabo ni dushaka gutanga ama exoneration ku muntu w'intaga dutegereza kwa exoneration none abantu bafite exoneration ko ndiko ndabaraba nonera ico bamaze kungura igihugu nkakibura tubandanye dutegereza gushiraho umugwi ugenda gusuzuma abantu bose barose ama exoneration turabe ivyo bakoze turabe ico bamara igihugu no munsi dusanze atakigenda tuzobifuta duhere muga tubonye bivyara tuzobandanye. Umukuru w'igihugu yaranavuniye akagohe abaho amasoko ya leta ntibaheze ngo bateze imbere abene gihugu. Umuntu atsindira isoko ayo mahera yarayarene gihugu barayamuhaye ati yarafata ayikorera umukoro ayagane kugura inzu mu kindi gihugu abari umusuma nabo nyene tugiye kuraba amahera bunguka iyo bayajana. Ivyo vyavuzwe kuri uwa kabiri igihe hariko hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umutangakori. Jules Verne Nahimana urakenewe kuri iyo nkuru wadutoreje kuri uno wa gatatu niho umugwi w'abashinga amateka w'amaho mu nama nshinga amateka uraba ibibazo by'uburimyi n'ubworozi washikiriza icegeranyo abashinga amateka bose kukungene ivy'uburimyi basanze byifashe mu gihugu cyose. Umushikiranganje Deogide Rurema akaba ari yagiye gusigura uko vyagenze. Arlette Mugisha. Ibice 90% vy'abarundi n'abarimyi n'aborozi ariko muri bo ibice 10% vy'abarimyi nibo bakoresha imbuto zirobanuye nkuko abashinga amateka bavyiboneye mu bikorwa bahoramwo. Bakaba baciye babaza umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema impamvu abarimyi batijukira gukoresha imbuto zirobanuye. Yishura ati umuntu wese yaza kubwira ati nyakwa mushikiranganje nshira mu bagwiza mbuto cyangwa ati ni mu imbuto babona rero ko umenga no kuyungunganya n'urudandaza ku buryo wasanga natwe twasanze ibintu byaracanganye umuntu ntabakimenya bati imbuto ziri ku rugero uruhe kugira ngo dushobore kuzikurikirana. Ntawe uzosubira kuza kubesha ubu nta kinyatugira nk'ubu duheruka gufata uwavuga ko ari umugwiza mbuto hanyuma ariko arayitanga dusanga ni imbuto zabuze. Banashikirije ibibazo bitandukanye babonye baragaruka cyane ku kibazo cagaragaye ko abarima izo mbuto batagira amasoko. Umushikiranganje nawe ati iki kibazo c'amasoko si ku mbuto gusa muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi turiko turifuza gushiraho integuro yerekana neza yuko ibi bijanye n'imbuto soza zirahanahanwa
mu makoperative gutyo tugabanure abakomisiyoneri baza kunguka ku benegihugu babiza kuya. Urwo rugendo rw'abo bashikiranganji mu ntara zose rukaba rwatanguye kuva ku igenekerezo rya 2 gushika ku igenekerezo rya 6 Munyonyo uyu mwaka. Arlette Mugishana urakenuye mu gihe hasigaye amasaha ari munsi ya 72 w'abarundi bahimbaze ndetse n'isi umunsi mukuru wa Noel. Ibiciro by'ibisharizo bita sapin de Noel byaraduze ku masoko eka n'ababigura ngo sikirenga. Bagenzi bacu aho baciye babwiwe ko ngo vyoba vyavuye ku kiza ca COVID-19. Ange Negrita irakoze. Mu gihe hasigaye igihe gitongo himbazwe umunsi mukuru wa Noheli, aho twaciye mu gisagara ca Bujumbura tukaba twasanze ibiciro by'ibisharizo bimwe bimwe byaraduze, aho twovuga nk'igiti bita sapin de Noel aho kimwe cahora kigurishwa 400 ubu kigeze ku 420. Uyu mudandaza we avuga ko iyo abakiriya bumvise igiciro baca bigira. Ntibaza haza umuma nyene abandi bakabaza ibiciro baca bagenda bavuze tugiye kubwira abana ko Noel itavye bazanye ivyo bahora biryoshya Noel kubera kuvuga bumva ibiciro bizimvye gose. Nubwo biruko uyu muguzi we avuga ko aho yakiguriye yasanze igiciro kitaduze cyane. Ntibiri trop cher kandi ntibizimbutse cyane mugabo je nasanze biri normal. Ivyo biruko aho bamwe mu basanzwe badandaza ico giti bita sapin de Noel bavuga ko batabidugije kubera byashitse bitevye. Mu bijanye n'inyubako ndetse n'imibano, abanyagihugu baba kwibarabara rya Gasekebuye muri zone ya Musaga komine Muha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura barageramiwe n'umufurege waguwe n'amazi kubera imvura. Abo banyagihugu basaba leta ko yo hakora amazu atarabasidukirako. Ange Sherisa Nzeyimana. Uyu mufurege wiswe Nyakizu uri kwibarabara rya Gasekebuye muri zone ya Musaga warabomotse ku buryo n'amazi ari impande y'uwo mufurege ageramiwe. Uyu numwe aba impande y'uwo mufurege aratubwira bimwe mu bimaze kononekara kubera uwo mufurege. Kera ibarabara ryari riringaniye nko kumona indani hari pave haguma hamanyagurika uko imvura iguye imisi yose. Hama ibintu byacu bigatwagwa, ibintu byose mu mazu yacu ntibigikwiye, hama ababanyi bacu nta biraro bakigira byaratwawe byose. Iki nico cyonyine cyitwa ko ubuye cyahasigaye bose bakaca baobrije guca kuri kiraro kuko atakindi bafise. Bagasaba leta ko yogira icikoze kuko uwo mufurege ubateye impungenge kuko igihe cyose imvura iguye uguma ubomoka. Ko dusaba leta nkozi, leta mvyeyi ko yodufasha uyu mufurege ukubakwa bakatwubakira n'ibiraro biza mu mpangu kugira ngo tworoherwe kandi tubeho dutekanye, kuko ubundi ntidutekanye. Ushobora kuba uryamye kwiyumvira uti imvura iguye ntitsuye gusinzira, ushobora kwibaza uti nza gusanga ndi mu ruzi namaze gutwagwa. Mwomenya ko haheze ukwezi hasutswe amabuye ku nkengera zo mufurege yo kubaka. Mu bijanye n'inkino, mu gihe hasigaye iminsi 10 gusa ngo habe urukino rwa kivandimwe uzohuza umugwi wa Vitaro hamwe na Interstar, imigwi ibiri yahoze ikebano hano mu Burundi ndetse no mu gisagara ca Bujumbura. Imyiteguro kuri urwo rukino igeze kure, ababitunganije bakaba bamaze gutangura no kurondera uburyo buzokoreshwa. Raymond Prosper niyo nkuru. Gusubiza abakunzi b'inkino ku bibuga mu gisagara ca Bujumbura niyo ntumbero y'urukino rwa kivandimwe ruriko rurategurwa hagati y'imigwi ya Vitaro na Interstar yanditse amateka mu Burundi no mu makungu. Urukino nk'ubwo rukaba rutari bwabeho kuva iyo migwi ibaho nk'uko vyemezwa na Dr Majambere Jean Claude yazanye ico ciyumviro. Murabona urugero rw'umupira w'amaguru canke tuvuge urugero rw'abafana b'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura rwaragabanutse kandi twebwe nk'abantu bakorera mu nkino, nk'abantu barajwe ishinga n'iterambere ry'inkino mu Burundi, vyaradukoze ku mutima. Turavuga duti dutegerezwa kugira igikozwe kugira ngo tugarukane uburyohe bw'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura. Mu mugwi wa Vitaro barashimishwa cyane nico ciyumviro kuko ngo vyari bikenewe, kanatsinda ngo kazobara akaryo keza ku bakinyi ko kwitegurira igice cya kabiri ca Primus League nk'uko bivugwa na Firme Nitunga avugira umugwi wa Vitaro. Ruhande rw'umugwi wa Vitaro
ni ikintu bakiranye umunezero mwinshi cyane nabujya muri kino gihe urabona yuko umugwi uri kuritegurira gusura mu gice ca kabiri cirihiganwa rya Primus League Burundi ni nakaryo keza rero ko gutuma abakinyi nabo bashobora no kwitegura neza kugira ngo bashobore gutangura igice ca kabiri ca cirihiganwa rya Primus League Burundi bameze neza rero kuri izo nkino kuri urwo rukino n'urukino vy'ukuri ubona bose bafise ishaka abakinyi bavyakiriye neza abarongozi b'umugwi wa Vitaro nkuko turiko turabivuga bavyakiriye neza cyane bati nakanya keza koko ko kwerekana yuko hano mu gisagara ca Bujumbura umugwi wa Vitaro uriho abakunzi b'umugwi wa Vitaro bariho naho mu mugwi wa Interstar abakunzi bawo ngo ntibabona burakeye ngo basedukane niyo nka kuraba ubwo rukino rw'imboneka rimwe ivyo bikavugwa na Etienne Manirakiza umuvugizi w'umugwi wa Interstar. Umugwi wa Interstar no mugwi w'abakunzi so mugwi w'umuntu kanatsinda ni association Interstar niyo mpamvu babona kajya kajambo AS Interstar mwandi majambo iyo rero muri association bamaze kucyakira neza urumva yuko abari umunezero bavuga batahubwo buratevye guca kugira ngo twishikire kuri stade Intwari kugira ngo twereke abakunzi b'umugwi wa Vitaro ukungene Interstar no mwaka ihagaze neza nkuko beshi babizi gushika tuvugana muri groupe B usanga uno mugwari uri mu kibanza ca mbere. Ugo rukino rwa mbere rwa kivandimwe muri kahise ka Vitaro na Interstar rukazokinwa ku igenekezo rya 2-0 umwaka w'2022 buca dutangura ku kibuga Intwari mu gisagara ca Bujumbura akaba atawuzo kwinjira kururaba atambaye agafukamunwa kandi yabanje gukaraba n'isabuni kugira ngo ntihazogire uzokwandurira canke ngo yandukize abandi kuri uwo munsi udasanzwe ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura. Emo Prosper niyo nkuru urakenuye ubwo ngira ngo abakunzi ba BTV ubwo rukino muzosidukana niyo nkamugiye kururaba kuko n'urukino rw'imboneka rumwe ni no ngaho duciye turangiriza no makuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno wa gatatu reka ndabashimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyakurikirana abandi shimiye ne bagenzanje bamfashije kuyegeranya ndabifurize kugira ijoro ryiza mwese aho muri murakoze.